Mweranda rwose shemezwa na bose, iyi si yose iragupfukamiye, itangarira ibyiza wakoze, itangarira ibyiza wakoze, kuva mbere na mbere wamye uruburiho kandi nikuzo kwamaho. Ibyo byose biragushemeza, abakerubini n'abaserafini bagutera impundu irashira baguhaya, bagutera impundu irashira baguhaya, abamarayika batera impundu icarimwe bati mweranda, mweranda rwose nyene ingabo zose, iyo rukambye uraza kuyobora, umuyaga ibiyaga isi be nijoro, umuyaga ibiyaga isi be nijoro, n'ibyawe kandi bisazwe ubunazwa bwawe mweranda, batumwa namwe ndo ibihumbi by'abahanuzi, koma amashi mwese imbere yanjye n'ingoma, kurubwatsi kengurukira rugira, kurubwatsi kengurukira rugira, ibihumbi byaba maratiri baraguhaye imyaka idashira, uri ku ngoma abato n'abakuru baraguhaya, kumwe n'umwana wawe w'ikinege, wagendanirwa nabo wamuhaye bose, wagendanirwa nabo wamuhaye bose, bagamburukira mutima warungitse abaremesha mu mushaha. Yesu Kristo wakiriye bose, waremeye urigira umuntu, uvuye iyo waruninaye mw'ijuru, uvuye iyo waruninaye mw'ijuru, utuzaniye ihane ntidukura muja igicumuro, wabaye irembo ry'ijuru ku ngendanyi, twishize twese mu biganza vyawe, iruzu dushikana imbere yawe, iruzu dushikana imbere yawe, umunsi wagarutse ku rubanza umutwe nzi w'umunsi wa nyuma, ese abasabyi bawe twese twogusaba, duciye bugufi warababaye uratwitangira, waturokoje amaraso yawe Yezu,
waturokoje amaraso yawe Yezu gira kuru rugendo rwoherana no kujanwa mw'ijuru rabe Ekleziya urabanibuwe abagutoranye twese twereke inzira umwansi ntashobore kuza kuyisibya umwansi ntashobore kuza kuyisibya tujabutse iki gihe turi mu twinjize Yezu mu bwami bw'ijuru zokwama nguhaya mukama ibihe byose nahengeshanya ni wewe ukwiye ininahazwa amashemezo n'ubukengurutsi ininahazwa amashemezo n'ubukengurutsi dukize ibicumuro n'urupfu by'ikigongwe cawe mu bukama ikigongwe mana nzima utwereke inyonga zawe ni wewe twizeye wama wibuka isezerano ryawe wama wibuka isezerano ryawe ni wewe musa twizigiye ntutureke ngo tugume mu nyoshami ni wewe musa twizigiye ntutureke ngo tugume mu nyoshami